uku ni ukwezi kukwakira imigisha ivuye mu kwihana ibibabaza uhoraho byose. Hariho umugisha w'abihanye, hariho umugisha w'abahindutse bakava mu ngeso mbi. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere avuga ngo nuko ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo twiyambura ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba. Mukundwa, ni kihe cyaha gikunda kukwizingira? Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Mu nkundiro dusanga ijambo riri mu gitabo ca Zekariya igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Zekariya igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Hanse ngo mu kwezi k'umunani mu mwaka ugira kabiri Dariyo ari ku ngoma, ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido yaruvugishwa n'Imana. Rituhoraho yarakiye cane ba sogokuruza banyu. Kubw'ivyo uzubabwira utuku ni kuhoraho nyene ingabagize, ati nimungarukeko ni kuhoraho nyene ingabagize, nanje nzobagarukako ni kuhoraho nyene ingabagize. Mureke kuba nka ba sogokuruza banyu, abo navugisha kera bababariye abasemerera batuku ni kuhoraho nyene ingabagize, atenda nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu bikorwa byanyu bibi, maze ntibumva nanje ntibanyumvira ni kuharagize. Basokuruza banyu bari hehe? Canke abo navugishije mbega bo kwamaho ibihe byose? Ariko amajambo yanje n'ivyagezwe vyanje nageze abasavyi banje navugisha mbega ntivyashitse kuri basogokuruza? Maze bisubiramo baravuga ati nk'uko Uhoraho nyene ingabo yagabiye ko azotugirira ngo atwishure ibihwanye n'ingeso zacu n'ivyo twakoze niko yadukoreye. Mukundwa uri kuradukurikira wenyene, namwe muhama mudukurikira muri benshi, ndavuze ngo kaze muri ku kwezi k'umunani, ukwezi kukwakira imigisha ivuye mu kwihana ibibabaza Uhoraho byose. Uku ni ukwezi kukwakira imigisha ivuye mu kwihana ibibabaza Uhoraho byose. Hariho umugisha w'abihanye, hariho umugisha w'abahindutse bakava mu ngeso mbi. Ibi ndabibarira uwutarakizwa, ndabibarira n'abamaze gukizwa baza basubira mu byo bavuyemo. Imana agigarura abantu bayo ibabarira ati nimungarukeko naje ndabagarukako. Umugisha wa mbere kubihanye nuko Uhoraho kugarukako. Wobura ibindi byose ariko ntukabure kubana n'Imana. Iki nico Adamu na Eva batakaje kubana n'Imana. Imana yavuze ngo umunsi mwagikoze muzopfa. Ntibaciye bapfa ubwo nyene, ariko kutabana n'Imana n'urupfu birababaje cyane. Imana ikurinde kubaho utari kumwe nayo, kuko ubugingo bwawe ni Imana, impemuhema ni Imana. Imana rero igufashe uyigarukeko uronke imigisha iva mu kwihana. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere avuga ngo nuko ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo twiyambura ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba. Mukundwa, ni kihe cyaha gikunda kukwizingirako wowe wakijijwe? Aha ariko yandikira amaze gukizwa mu gice cya 11 atora igipfungu c'abizera. Niki kikubuza kwirukanka? Aha ariko aratanga ikigereranyo c'umuntu ari mwihiganwa yiruka asa n'umuntu yiruka yambaye nk'imvutano. Ntushobora kwiruka yambaye imvutano, zirakwizingirako. Wiyambura ikintu cyose kikuremera n'ico cyose kikwizingirako vuba. Wewe nyene urazi icaha gikunda kukwizingirako, ucihane ukivemo, Imana ikugire neza. Mu vyakozwe n'intumwa hatubarira ngo mwihane muhindukire kugira ngo ibihe vyiza bishore, ibihe vy'impemburo bishore kubashikako bizanwe na Kristo bivuye ku Mana. Mu gitabo ca kabiri co ku ngoma igice c'indwi umurongo wa 14 ravuga ngo maze abantu banje bitirwa izina ryanje. Reka ndasome, maze abantu banje bitirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru marira ibyaha byabo nkize n'igihugu cabo. Aha Uhoraho yarahaye isezerano umwami Salomo amwarira ku bantu b'Imana. Hari ingeso mbi zizinga abantu b'Imana,
reka twihane duhindukire imigisha ituze ko yaravuze ngo ninaramuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyane ninarekura inzige zikona mu gihugu cyane ninarekura ikiza ikajya ku bantu banje maze abantu banje Imana idufashe bantu b'Imana twihane ku bwacu duhagarare imiryango yacu duhagarare ibihugu byacu duhagararire aho dukorera amasosiyete amashure Imana iri kwiraba abantu bayo ko twohinduka uku kwezi kukubera ukwezi kwiza ugume wiyumvira niki nkwiye guhindura niki nkwiye guheba kibabaza uhoraho nawe ancuncubura umugisha ndavuze ngo imigisha y'uhoraho ikuze ko amahoro y'uhoraho akuze ko kuko ijambo ry'Imana ratuvuga ngo nta mahoro ku munyabyaha niko waragize amahoro akuze ko wemeye kwihana uhoraho aguhanagure uhoraho kurabe ryiza uhoraho aguhaze uhoraho akuneshereza ibyakugwanya urakoze kudutegane ayomi no kusangiza abandi ubutumwa bwiza ukwezi kwiza k'umunani uragahezagirwa